ngo Barcelona shira gufunga umwuka hamwe yoburu witwa Alvarez nigire undi musatirizi numwe yinjiza muri no saison ngo bagafungira Pepu n'umwuka vyose kuri kapitene kuri Hamza Abdelkarim byite gufunga Pepu kabisa witwa Flick ngo mubona mwo karite ngo zuko buri gihe cyose witwa Rafinha yewe yatangwe yari cyangwa se Gordon akaba yatangwe yariya shobora kubakuramo akazana Abdelkarim kandi solution zigakunda muri equipe ya Barcelona. Match ya mbere se gatamukirije umumenyereza yitwa Hansi Flick match uno munsi ngo bari kubiga uburyo niba bataronsa Alvarez ata plan B tawundi mukinyi w'umusatirizi azinjira kwa Barcelona barafungira umwuka kuri Hamza Abdelkarim n'indegrash umugabo yitwa Hamza Abdelkarim uravyibuka muri pre-season ndamubabwira yego wewe na Edinyama no mukanya mirati ntiharagera bien sûr ntiharagera ko tumwa vyose vya Barcelona ariko jewe hari ukuntu basi umusatirizi iyo mubonye canke ibonye umukinyi kanaka kuri poste yiwe uhindukiza amaso kavuga ati ngende kuvyo nabonye integuro ziwe zibaye nziza yo umukinyi w'igitangaza kuko namuze ikintu cyambere nemeza ko Hamza Abdelkarim asumba Paul Victor yagize pre-saison nziza mu mwaka wa mbere wa Dieter's Freak ako birangira taronse umwanya muri equipe kubera ko hari umugabo witwa Robert Lewandowski mwiza na Torres wanashaka afise ubwo rwego rwo gusubirira Lewandowski ako anashaka mbona Hamza Abdelkarim yo gutegekera kumuronderera umwanya bivanye n'ikintu citwa taille n'ikintu citwa finition nivyo bintu vya mbere biranga umusatirizi n'amayeri y'ingene umusatirizi yipointa muri sifa de réparation y'abadversaire bivuze ngo uno muzi ugiye kuraba ibitsindo vyose umwana yitwa Hamza Abdelkarim yatsinze muri pre-season buriya mu nkino zinashobora kuba yatsinze 4 fois d'affilée yatsinze 4 mu nkino zitanu kuko ariko mu nkino zine zikurikirana ashobora kuba yatsinze 4 nyene yikurikirana hari urukino rwabayemo zibiri Udinese na Nottingham ruriya n'urukino rumwe ariko rurimo zibiri kubera ko bakiye 45 no kuvuga ngo uno munsi umugabo yitwa Dieter's Freak ndetse n'abafashanije gutwara equipe yitwa FC Barcelona nk'umumenyereza kwiyumva ko Alvarez ari inzabura atawundi umusatirizi mwogura bamwe mu ba legende baba Espanyol hari abana bonye bagiye baragaruka bavuga ati Barcelona simbona pressure iko kurondera umusatirizi timugiye fise umuntu yitwa Rafinha mugiye fise umuntu yitwa Anthony Gordon ashobora kwakina Jean Firmino Lopez mugabo uno munsi aho umupira w'amaguru ugeze rimwe na rimwe nifatikanya nabo kuko Paris Saint-Germain ukikora back bari kuri tubacora ngona Hamza Abdelkarim ateye ubwoba Hamza no kuraba isura yayifuza umengana Alvarez ahubwo mwishusho ya Atletico de Madrid bivuze ngo uno munsi Paris Saint-Germain ikora back to back yakinya nta musatirizi bifiti ni Ousmane Dembele w'umuweriye bagize umufone kandi byarakunze Ousmane Dembele abameyer bitere muri za Ligue 1 Ousmane Dembele za muri Champions League akadebloka ama situation akomeye ni na urwo rugero mbona ko umugabo witwa Rafael Diaz Beroli bitandukanye n'ikintu cyo kumva ngo amagara ya Rafinha premièrement niyo umuntu yogomba kumiza ko sino hamwe bari nzabura Julian Alvarez bakavuga ngo nta plan B Hamza sinda muona nk'umusatirizi wa Barcelona ndamubona nk'umwana azoba ari mu nteguro za equipe kuko match je gwera umugabo witwa Afrika yabigarutse akavuga ati nimba ari umukinyi wo kwishimira umumenyereza wese kwifuza gutunga ari umugabo witwa Rafinha iyo ari mu kibuga uburyo yataka uburyo agaruka kure kipera imipira pressing akora biratuma umukinyi wese amukikuje yumva ko nawe yotanga nk'ivyo Rafinha ariko aratanga nukuvuga ngo wisanze wahevye kugura umusatirizi nimero 9 Hamza Abdelkarim n'ubundi azokuzwa mu rugendo rwo gutegurirwa kazoza gusumba ko uzorinda ko Hamza azogoyeka kuko no mwana ni muto bien sûr baramenye mari baraduze ku myaka mikenyi ba Paul Barsi ariko no mwana Hamza Abdelkarim n'umunyafrika yiviriye muri Al-Ahli muri Misiri arashitse kwa Barcelona yaciye muri Barça Athletic bamudugije muri equipe nkuru bivuze ngo no munsi biragoye kushikumugira ico cizere kubera ko iyo yavuye nahageze nama equipe biratari ku rugero runaba abantu buri muntu wese wowe wisanze kwa Barcelona kubwiye ati ufise imyaka 5 uvuze 50 twebwe twifuza umusaruro nta mwana aza muri equipe nkuru ukisanga ni hahandi nyene uvuga ngo niyo wahe Alvarez Hamza azotegurwa wanashaka habwa iminota mu nkino zigiye zitandukanye kugera umunsi Dieter's Freak yabonye gwego gwiwe mugasi nibaza ko ari Afrika azovuga ati Hamza uri nimero 9 wanje korokera harafinya kini bubamfu ya mare kini buryo canke Gordon gira gutya na gutya mugabo umusatirizi ntayegayizwa yitwa Hamza biragoye cyane imisi myinshi tuzobona Rafinha ari wasatira akose bya bikoze ikibazo cyo bicaye ikibazo cyo haba bikoze kuri Hamza sinovuga ko atari umukinyi mwiza mugabo experience
hari inkino zitagusaba kuza kugerageza umukinyi ahubwo uzana umukinyi yiteguye kugerageza aba adversaire nawe bivuze ngo uzanye Hamza Abdelkarim mu nkino zikomakomeye uri muri we yo kumutegura none atakaza urukino excuse zimwe na zimwe zo present imbere y'abantu nukumva ngo nazanye umwana atari experimenté twariko turagerageza turabakora turwego no koroka nuwawe mwiza ari experimenté hamu umwanya abana bategura kuko ugiye kuri Barcelona equipe Afise nabigarutse ku muzi wejo niba integra muri squad yabo Rodri bigaca bikunda Rodri akanywana na Pedri na Daniel Olmo na Lopez bizaba byoroshe kumva ko atunga umufone kuko Paris Saint-Germain ni refera ko cyane muri bino bintu equipe ziriko zirakina no muzi kukinisha umufone vuze ko Ifise abasatirizi baryana novuga ngo Dembele ni nimero 9 watuma ibintu byose ahubwo bakinira inyuma yiwe nk'aba mediateur n'abamukikuje wowe Rafinha ukikujwe na Gordon ugakikuzwa na Lamine Yamal muri verse zabo Rafinha ibisimbo yobishiramo bajejewe abakenga ngira bwa mbere nayo ko ndazi Rafinha kuri flick mwiza ku 11 gusumba izindi poste zose bivuze ngo rimwe na rimwe hari ivyo uza kugomba kwegereza kuri Rafinha kuri nimero 9 ugasanga harimo prise de risque bikica ivyo wari usanzwe ufise byamaze gufata mugabo n'ubu ndabisubiyemo kwa Barcelona nizeye flick gusumba undi muntu ari we wese kubera ko uyu niwe yatwemeje ko Gerard Martin ari umukinyi mwiza atwemeza ko Eric Garcia wallahi match zibiri ndavye za Barcelona match ya Al-Ahly ni match ya bakinye match d'ouverture contre Elche ndemeza ko ivyo umulaterale asabwa hari urugero rwiza umugabo yitwa Eric Garcia yanyeretse rusombo rwakunde yabaye igishirira kabisa Eric Garcia kuri zibiri yahiye ku buryo urabubuke ukavuga ati safi mba bice biterwa ibyo ko Eric Mamonte yiwe rabo buryo ariko arakina umupira peut-être ivyo ko Eric bishobora gutera amakenga ugendeye ku buremere bw'umu adversaire babahuye nawe c'est pas nashimwe buremere kuko na munsi bwa mbere amaze kunyereka ngo ndamerita kwambara amayo ya Barcelona en plus agaragaye icizere mumenyereza kandi nta match nimwe nkuru iriho Eric atarakina nta match nimwe nkuru ibaho Eric uno munsi yoza imubera nshasha rero niyo nangaruka ko no kuri Hamza Abdelkarim ntabwo ati bien sûr cyokunda kubera ko agugwa yaguzwe muri projet long terme equipe wanashima banza shikira mu bato mugabo urabona ko nawe bigenze nka kumwe vyagenze kuri ba Pedri Gonzalez ba Gavi n'abandi abana bagugwa bavuye mu academy imigwi itandukanye mugabo bagaca muri Barca Athletic niba mareo mwaka imyaka ibiri baba baje ari gusa peut-être n'umwanya muto wo kubanza kumenyana n'abagiye batandukanye iyo philosophy bayiko integremo hama peut-être ubone ngo iyo duze muri equipe nkuru ujaho ryari babagukeneye mu iki kuko harabo warasanze ngaho ukanabasigaho nico mbona nini baba ariko baratera mukinyi rero amakenga gusa mfise na yuko still umugabo yitwa Hamza Abdelkarim akina itandukanye probablement na still umugabo yitwa Flick yifuza ko bwa mbere yuko yiga plan B Flick agaragara nk'umumenyereza kunda umukinyi umwataka mugabo akina ako yatunze Robert Lewandowski aba bare Lewandowski kubatunga ni nkuko Barcelona yigeze gutunga Luis Suarez niba abakinyi nibakina mugabo ro nombre y'ibitsindo baguha garanti y'ibitsindo bagutsindira mu buryo bwisubiriza biratuma uvuga ngo je prends iyo risque kubera ko abamukikuje bazokombla ayo mavide mugabo nabo bari capable yo kudomina buri equipe zitugize gute duhuye mugabo no munsi nimba Barcelona hageze bavuga ngo dushaka Alvarez bakamubura barigeze gusibla uwitwa Harry nawe kagaragara ko bigoye barigeze gusibla uwitwa Lautaro Martinez nka plan B nawe kagaragara ko umenga vyagoranye urabi profile y'aba bakinyi uko ari batatu bose nabakinyi ba participa mu rukino batsinda ivyo bitsindo bo mer biter mugabo ba participe mu rukino bagafashana bagenzi babo ni naho hanungira abagenga avuga ngo gute Barcelona no munsi yanse kuja muri diri witwa Erling Braut Haaland kandi ari gukunda stile rero uyu mwana bamukoresha kubera ko ari situation bisanzemo kuko Flick numutama wo kumenya kwisova igihe cyose yisanze mu bihe bigoye yinjiye muri Barcelona imuha umukinyi yitwa Dani Olmo atari we yarakeneye bwa mbere na mbere ariko nawe yazo mwanya mukeneye akamubura kubera ko atarandikwa ivyo bibamo mu mwaka ugira kabiri n'ubundi tubona Barcelona ishobora gukora mercato nkuko biri uno munsi yisanze mu mwaka Barcelona mukorera mercato yabakinyi yifuza benshi hama kandi bakandikwa kugira ngo abaronke ku mwanya hama kandi peut-être akabamo niyo soulagement en ce qui concerne uburyo mentalité équipe iri kiragenda ikura contre bano ko yabasanze kwera kuno munsi Pedri aba barafinya n'abandi uko yinje muri Barcelona bameze hari yindi esprit de combativité rundi rugero bamaze kugera ko mu bijanye no kumva ko batopfa gutakaza match cyangwa batopfa gutakaza igikombe kijanye kiri umwana Afise yo qualité
nk'umufiniseri ariko apana nk'umukinnyi wa participa mu rukino cyane mugabo muri surface de réparation umupira haba ku mutwe haba ku kirenge wowe uri umudefenseur ukagira malchance ya mara kawushikana Rafinha kawushikana Gordon kawushikana cyangwa witwa DM ukagusanga uhagararanye n'umwana yitwa Hamza Karim agutsinze igitsina nta gitangaza kiba kirimo ahubwo igitangaza no kumva ngo yabuze ico gitsina aha hantu nyene unamuzi jewe ugarutse ku kintu c'umusatirizi yitwa Erling Brotherland hari page donc yo kuri X imwe natangwe kubona ko makuru yuko Rodri azokuyunga na Barcelona hari muri uriya mushuhira wo kumva ko Rodri bishusha na Real Madrid bigeze kure ni nayo page mazi iminsi ndiko ndabona ko makuru avuga ngo Erling Brotherland na Barcelona shobora kuba bari mu biganiro nta ekipe bigito kwifuza gutunga harandi kubera ko harandi uravye Pep Guardiola mukozemwe mukinyi asigara ari wa mukinyi nubwo vuga ngo umusatirizi bari mekanike aparticipa mu rukino akina harandi asigara mukinyi afise tushe itandukanye niyo yavanye kwa Borussia Dortmund kubera iki yari hase bivanye no mumenyereza yari afise bivuze ko no musi gutunga umusatirizi nka Haaland muri ekipe n'uburyo bugeretse ku bundi kubera ko a chaque fois Cancelo ashikanye centre Haaland umusaba igitsindo a chaque fois yamara ashikanye umupira peut-être uzana na hasi uzana na hejuru Haaland umusaba igitsindo niyo karite mbona mwe n'umwana kandi mugabo sinzi ko Hamza 10 ziri mu Barcelona babanye ba pointer beza kandi aba pointer beza Barcelona yigeze ituma mu pointer akina sinzi ko mubona uburyo umupira uri kurahinduka buriya je nco kintu nkunda kumizako ntacamba kuri kote ya Afrika igituma Afrika ariko arensista ku mukinyi akina cyane ku icenda gusumba umukinyi aza kumutsindira ibitsindo atakinye nuko abona objective Barcelona afite kuja kunda Ligue des Champions arabona ngo Paris bakomeye gute equipe yitwa Bayern ikomeye gute equipe ya Arsenal ni nziza ifise kai ku icenda mu match akomeye gusumba Gyökeres mu finiseri ibi peut-être arabona akavuga ngo ndavye umupira uri kuraje avec ama innovation cyane kwa bamenyereza abatactici arabona ko ushobora kuzo bipresenta amariske kwatakisha umwataka kina nako kwatakisha umwataka dakina ngo nuko atsinda ivyo bitsindo kubera ko ekipe no munsi zitakaza abakinyi bayo nuko bakina inkino nyinshi ibibazo vy'imvune aya ma suspension n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi ekipe nyinshi ziriko ziraba ekipe z'ibiharuro gusumba ekipe ziza zije gukina ngo zizanye abakinyi bakomeye cyane nimba ekipe no munsi dufate abamenyereza bariko baramenyereza nitwarako turako abamenyereza aba Espanyol kuicha vyinshi kwijana umupira bariko barakina mu migwi presque bose barimo haba kandi nawe abigishwa ba Pep erega tuzova dusanga mu myaka 5 iri imbere umupira wa Toto Football haba rero Toto Football umuntu agutsinda kubera ko yakurujije detail yuko abakinyi b'ibicijana kwijana bari muri match de début à la fin yakoze ama remplacement neza mu gihe n'amakarero iya de risque yo kutunza Haaland yo gutsinda ibitsindo 3 minota 10 mugabo match yabibuzemo ugaca wisanga vyanse kwidomina nawe uri expose yo risk yo gucubya Azadi ni biriya bintu rero ndiko ndakubwira abamenyereza baba tacticien turiko turabona mu yitwa Luis Enrique irengagije Gonçalo Ramos abakarocu wandaniriza raba ukuntu Man City Madrid vyora kineutraliza ikayitsinda Man City yabuze n'igitsinda n'uburyo Madrid yo kina na Bayern bikanga kuneutraliza Bayern kubera ko wowe naho bafata muri intervalle y'iminota 10 mu minota 11 ariko na Crespo agayipase umugabo yitwa nde Orize cyangwa Diaz amakabisura bakaya Orize akabisura bakaya nka Kimmich Real Madrid ntiyigeze itsinda Man City ngo nikora isumije gukomera ahubwo jewe sinzi ubwo bwafata Pep Guardiola kuko buri munsi yamavise effective capable ko yonaniza Real Madrid nigihe yarachatakisha Gabriel Jesus biko ko ari gihe yari min Real Madrid bivuze ngo uno munsi babamenyereza abatactici ivyo bagerageza byose biri mu ubwenge bwinshi birimo ama innovation menshi agerageza ibiri kanka yagerageza biri akararo kamwe muri Paris Saint-Germain kwirengagiza Gonçalo Ramos ugakinisha Ousmane Dembele jewe ivyo ndabitahura kuko Gonçalo Ramos mino si umupira w'amaguru mu bijanye no kwitwa umusatirizi hari urwego atari bwagereko hanyuma no muzi kwa Arsenal kwirengagiza Victor Gyökeres umuntu yitwa Kai Havertz akaba mwiza so kubera ko Kai akina ahubwo ni kubera ko Kai yisanze akina agacagira abayeriye batazi gukinisha umusatirizi mugabo uribaza gutunga Lamine Yamal uribaza ko gutunga umuntu witwa Rafinha ufise umusatirizi mwiza ndavuga ngo ego ivyo gukina birabaye paraporo y'abako equipe banje mugabo ashaka fabariciye muri Sosthene reparation bayinume rega nico kintu catunze Suarez ari mu bakinyi no mu yatifata umupira 1 contre 1 ucenga umuntu bidakunda mugabo gishikana umupira muri Sosthene reparation ntumbwire ngo Ramos ntumbwire ngo urinde Suarez aragutsinze igitsindo bwo kibura niyo nkuru bivuze fatara igihe vyakunze urabe ko
atari cage iragize equipe zifise equipe domine ikagira umwataka atsinda gusa da participa mu rukino igutsinda iri muri version yayo toute la saison kuba muri version yayo jewe ikintu cya mbere nemera barataktishe nimba abantu bazi Barcelona ya 2015 yari equipe iri capable kudomina equipe zose bagize gute bahuye nazo erega ko natangararo kuri Arande kubera ko match City vyanse baba badakwiye mugabo no hari kera ahubwo uyu munsi match Man City yankiye abakinyi harandi niwe muntu bari mu kibuga kubera jewe ikintu cya mbere nemera abo bataktishe b'Espanyol ibintu bakina erega biriya byo mwaka fondateur wavyo niwe muntu yagizanye umugabo witwa Harandi kandi amuzana azi icyo mushakamo mugabo icyo mushakamo kwabaye gutsinda muri premier Man City maze gusubiza urwego inyuma no munsi Harandi so mukinyi Man City tunze asufra mu kurekipera asufra mu kudefenda no mu gutsinda erega bavuze ko participa mu rukino c'est pas kuza kudefenda gusa no iyo touch yawe iyo touche yawe iyo fresher ituma equipe nayo igitsindo udatsinze iyo ba assist igitsindo udatsinze ubu mu createur wa oyo mawakacu erega Arande mwaka weze yagaragaye agaruka gusovya iyo mipira ku mutwe kwera ko iyo poa ubwo burebure iyo tire ayifise mugabo wagenda kuraba eske twarabonye Arande ashobora kugaruka habijya vya weekend akavuga ngo hariyo occasion iri ala base umupira uvuye kwa Upamecano ari kena afashe achenza muri mediana tanze passe probablement kimicha totanga erega nico bakeneye uvuze participation kuri Arande yinjiye City iri muri version yawe nibijyaje nakonze kuvuga Arande yinjiye City iri muri version y'imyaka igera kuri 3 21 22 23 idomina muri wose bahuye uratsinda City kubera ko gutsindwa umupira w'amaguru bibaho